ndahaye ikaze ubwa mbere na mbere nyakubahwa patiri umuyobozi w'ubutumwa bwa papa muri Eklezia y'u Burundi hamwe n'abajejwe nyene bwo butumwa wa diocese ku ngero zitandukanye, namwe basaserdoti, namwe bihebeye Imana, namwe bakristu barayiterwaruka, mwese murahawe ikaze. Kaze mwebwe mwaje muri uru rugendo rweranda rwatunganijwe n'ubutumwa bw'ibikorwa vya papa mu Burundi. Imbere yuko twinjira muri aya mateka y'uyu munsi nyezina, nashaka mbanze ndababwire yuko burya urugendo rweranda hari ubundi buryo bwo gusenga. Ico kintu mukimenye, si ugusama akayaga, ni ubundi buryo bwo gusenga. Burya dushobora kuvuga ishapure, gusoma inyandiko nyeranda, guhereza inkuka ya misa n'igisabisho kirengeye ibindi bisabisho byose, ni ubundi buryo bwo gusenga. Kandi n'uburyo bwo gusenga na Yesu bwiwe yakoresheje, kuko nawe uko umwaka utashe yarajana n'abavyeyi biwe akaduga i Yerusalemu akagira urugendo rweranda. Ico rero nagira ngo mubandanye mugerageze mubanze mugifate. Aho rero kaze muri aya mateka ya paruwase ya Muyaga na Eklezia nyene y'u Burundi. Aha muri ni hehe? Ni muri paruwase ya mbere y'igihugu cacu. Uyu mwaka duhimbaza paruwase Muyaga yabonye izuba itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu 1898. Nukuvuga uyu mwaka tuzohimbaza imyaka 125 paruwase Muyaga, paruwase ya mbere y'u Burundi ivutse. Itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka iparuwasi izoba ishikanye imyaka 125. Muri diocese umwungere yashimye ko tuzohimbaza iyubire, tuzoyihimbaza itariki 26 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka, niho tuzohimbaza iyubire ngaha i Muyaga. None rero ico shaka ko mubanza mugategera imbere yuko ndabasigurira nuko nitwaba tugira ngo duhimbaze iyubire y'imyaka 125 tubikesha abasohotse, abavuye mu bihugu byabo bagaheza bakemera bagatanga ubuzima bwabo bakaza kutumenyesha inkuru nziza. Ico ni ikintu gikomeye cyane, gusohoka kugira ngo abandi babone gukira. Ntukire wenyene mugabo ukize n'abantu. Ico ikintu gikomeye cyane mu nyigisho zose muza kuronka iryo jambo mumenye yuko ari jambo bikomeye cyane. Iparuwasi rero ya Muyaga yavutse gute? Aho byangiye, aho abamisiyonari byangiye hariya za Rumonge, za Bujumbura bikanga, baciye bagerageza bamenera imisugi mu buseruko bw'Uburundi. Misugi iri muri paruwase Cendajuru. Ugize uciye mu nzira ya hafi kugira ngo ushike imisugi ibirometero 21 kuva ngaha, kugira ngo kuva mu Cankuzo kugira ngo ushike aho imisugi. Mu Cankuzo no ngaha naho hari ibirometero 4-3 muravyumva. Aho imisugi rero niho bashinze umusaraba wa mbere. Umusaraba wa mbere washinzwe itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 1897. Uhezagirwa na Musenyeri François Gerboin. Bukeye itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 1897 niho uwo musaraba yawuhezagira. Cyari ikimenyetso rero cy'uko ubutumwa butanguye, kandi mubene muzi yuko abamisiyonari mu kumenyesha inkuru nziza bari bafise iteka n'ibwirizwa ry'uko aho bashitse ico bazobanza kugira ko ari ugushinga umusaraba. Nico bituma bazovuga umusaraba wa Misugi, umusaraba wa Muyaga, umusaraba wa Mugera bavuga ngo ku umusaraba wa Mugera, umusaraba wa Buhonga,
guhoga naje kuraba uwo musaraba ndawubura nsanga ngo barawucanye abakecuru barawucanye mugabo hose umusaraba ikimenyetso gikomeye cyane. Aho rero aho imisugi niho hahimbarijwe Noheli ya mbere, wahimbarijwe Noheli ya mbere, iryo teka yuko jambo w'Imana tuvukira karihimbaza mu Burundi bwacu. Noheli ya mbere yahimbarijwe isugi. Pasika ya mbere nayo ihimbarizwa ngaho imuyaga hajya ku buruhukiro aho tuza gushika. Nico gituma mu bitabo bya kahise Eklezia y'u Burundi bavuga yuko misugi ari Betlehemu ya Eklezia y'u Burundi, ko muyaga nayo ari Yerusalemu ya Eklezia y'u Burundi. Ivyo biradufasha gutegera iyo tuva n'iyo tuja. Aho rero ni kubera iki bagiye no ngaho imisugi, bavuye imisugi kubera iki? Mu majambo make nuko misugi nta barundi benshi bari bahari bahagerereye, n'ubu bagiye kuba baraba benshi muri iyi minsi. Niko gutera ururembo, imisugi babakire neza musanzwe, niko gutera ururembo gushika naho bazoshika ngaha imuyaga. Patiri mukuru wa mbere ni Patiri Ntoni, ni Patiri Antoni van der Wiel, niwe yatanguje paruwasi, ni nawe yatanguje na paruwasi ya Mugera. Bavuga yuko mu gifonofono bavuga yuko afise charisme de fondation, ngo ivyo aramutse atanguje vyararama. Donc ico mucumve. Aho rero niho rero batera ururengo baza, ageze bamureruye abageze kuri uwo musozi wa Kabeza, yarafashe ariko araraba imihana yo hakurya, yicara kwibuye. Iryo buye ryaciye rifata izina ryiwe ryitwa Ntoni. Nico gituma abajya Kabeza batuguze cyangwa abanyamuyaga bagira bavuga bati naka twahuriye kuri rya buye ku Ntoni. Ntoni ni ukuvuga bivuye izina rya Patiri mukuru wa mbere. Hakurya bavuga ibuye rya Stanley na Livingstone. Murumva rero aho bazoza rero ndabicema kure bagerere ngaha. Hanyuma umuganwa Muzazi yari umukunzi rwose wa Mwezi Gisabo, azoca agira gute? Azoca kubera urwo rukoba nta nubwo yari amenyereye, azoca ababwira ati je ndabahaye ujya musozi. Bazoca bagerera mu musozi kuko yagira ati ngaha nta biharage bazotera, nta bitoke bazotera, bazokwiyomora mugabo arakumagara. Ni naho rigeze gutera umuriro kabiri uraturira ubuzu bwabo. Mugabo umuriro wa mbere ntibavuga ko ari Muzazi yari yabaturiye, ni umukozi ngo yamurikishije ikimuri cy'ikirundi, ni ukuvuga atwara ikimuri atari toruje, hanyuma inzu zirafatwa. Mugabo bwa kabiri niho bavuga yuko ari Muzazi koko, niho azoca haza n'ubutegetsi kugira ngo bareke abamisiyonari bashikirize ijambo ry'Imana. Byo mwavyumvise. Aho rero hariya aho bashikiye ubwa mbere ni ku musaraba wa Muyaga, hariya ku gasozi hejuru niho habaye nitwo dusago twa mbere. Umuriro wa mbere waturiwe mu 1898, hanyuma basubira guturirwa mu 1899. Ikimenyetso cya mbere rero mwumva gikomeye ni umusaraba w'imisugi. Ndagenda babwire Patiri René Korali mu gitabo yanditse cya kahise Eklezia y'u Burundi avuga ngo mw'ijuru abamarayika bazinduka barongorerana, bakirirwa barongorerana, bakarara barongorerana yuko umukama hazogarukira aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, yuko mu bicu by'u Burundi hazobaza kuboneka umusaraba w'imisugi. Murabura neza n'uraba neza mwimawubona Yesu azobaca mu bicu by'u Burundi, niko bizogenda. Murabyumva icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nzabisigura kubera byongora kuzaza babwira umusaraba w'imisugi rero nujya muza kubona uru ruhande. Murabyumva umusaraba wa Muyaga uri hariya hejuru. Aho ikimenyetso cya mbere uwo musaraba w'imisugi, icya kabiri uwo musaraba wa Muyaga bavuga ngo ku musaraba mukuru. Hanyuma
ikindi kimenyetso bamaze kuza bazova kuri uwo musozi hariya bace bamanuka gatoya bace baza ahari hubatse ikirimba c'umushamwiranda wa Yesu naho bazoca bahubaka altari ndaza kuyibereka nitwashika cyane mwese muramaze kubibona altari twita altari ya mbere si ukuvuga yuko Misugi atarutari bagize Misugi bakoresheje altari y'ibiti mugabo bamaze gushika ngaha Patiri Leopold yaciye yubaka altari yagumyeho kandi rusha imyaka isengero nico gituma tuvuga ko ya mbere kuko yagize yohejwe n'umutima bwera agacagira iyo altare n'ubu ikiriho n'ubu iriho yubatse ko iruhande ikirimba c'umushaha mweranda wa Yesu murumva rero nico ni ikimenyetso ikindi kimenyetso ni iyi ngoro y'Imana ni iyi ngoro y'Imana iyi ngoro y'Imana ukumuyibona ukubu hariho udusengero dutoya twagiye turacaho mugabo iyi ngoro y'Imana mubona niyo shaka gusimbira ko yahezagiwe Musenyeri Kaburungu Sakari yo kuganira bihagije ngawe yahezagiwe itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1917 iyi ubona ngaha niho yahezagirwa niho yahezagirwa mu 1917 niho yahezagirwa mbwayisima ntayo ariko hariyo aya amadare no hejuru hariko amategura aya mategura yo bayavanye ko muri za 86 niho babe muri za 78 za 76 niho bavana ko amategura bashirako aya mabati ariko ubundi murumva ico gihe yahezagiriwe ko yamaze umwanya utari muto uwayubakishije ni yubatswe kuri Patiri Leopold dukesha ibintu byinshi yamaze imyaka 40 ari patiri mukuru w'iparuwase udaharuye iyindi myaka yabaye ahandi icyo ni ikimenyetso ingoro y'Imana ni ikimenyetso ikindi kimenyetso kidasanzwe ni iyi ntebe patiri gushika uyu munsi yicarako ariko arahereza inkuka umuhereza nkuka bwiza kwicara kuri irya ntebe inganya imyaka n'isengero ikintu gikomeye dongo n'ibiti biyifashe urabona ko ari imisumari nayo nyene n'ibiti icyo ni ikintu gikomeye hanyuma nshenjaniranya Patiri Leopold namubabwiye mu bifate nk'ankama yatwaye paruwase imyaka 40 Patiri Leopold niwe dukesha iyi ngoro y'Imana murumva ko ari we yari patiri mukuru muri ico gihe uwo Patiri Leopold niwe dukesha igitabo c'ikatekisimu ya mbere mu Kirundi ni kuko yazararungika abamenyeshamana niwe yatanguje ibijyanye n'ivy'abamenyeshamana ngaha mu gihugu akazabarungika irya nino none abarungitse yaca bahereza n'agatabu ikivyo baza kwigisha Patiri Leopold niwe dukesha ishure rya mbere mu Burundi ariko Muyaga ya mbere yatangwe mu 1997 urumva bijya tuza turavuga ngo abakoroni byose ntitwofata tuvangatiranya akuvangatiranya kuko wagufashije kumenya ubwenge n'ikindi ntihaba habuze kumbure uwaba yara afise akandi gatima mugabo bose ntitwobapakira mu ntuzeye mw'ikarato bose ngo duterere hamwe ico tugiza kuza turagifashanya kugitegeranya aho Patiri Leopold niwe dukesha patiri nako umubikira wa mbere w'umurundi Roza Muyoberwa yarose ububikira mu 1922 itariki 8 z'ukwezi kw'icumi mu 1917 Muyoberwa ava ngaha murabona igene yavuga umukobwa ava ngaha imuyaga akagenda n'amaguru akaja mu Rwanda umukobwa murumva bimwe byo gusohoka ava ngaha akagenda niwe dukesha Patiri Leopold abapatiri bivukira nka babiri ba mbere Patiri Sainte Teresa na Emile Ngendagende barose ubupatiri itariki 19
z'ukwezi kw'icumi na kabiri 1925 hagimugera hanyuma bagira imisa yabo y'umukwanguro ngaha itariki 25 ku munsi mukuru wa Noheli umwaka w'1925 murumva niwe dukesha n'abandi bagiye barakurikira ni nabo bazogenda kwa Musenyeri mukuru Igitega bakamusaba bati dushaka ko Patiri Paul twazitizatugiriye ko yohabwa mu isengero. Ivyo ni Musenyeri kabwe bwaribwiye ko yohabwa mu isengero kubera ubundi isengero hahabwayo abepiskopi, ariko nibo bahagurutse hano abepiskopi arakwemeza ahabwa mu isengero kubera kuko yasohotse dukesha gusohoka uko yasohotse nk'uko Yesu yasohotse akava mu ijuru bwatwe bw'abantu natwe tubwira kuva mu mibano yacu kugira ngo natwe nyeshe uno nziza uravyumva. Patiri Paul niwe dukesha umuhari wa mbere mu Burundi, nico gituma yubile y'imyaka 100 Uburundi bwose bwahuye ngaha umuhari w'igendanye uvuka ngaha. Murumva ni ibintu byinshi cyane. Ego ibi nivyo ngiye nca ku masonga, nivyo shoboye guca ku masonga, ibindi tutuje kubera umwanya uhava kuduherana kugira amahoro yawe.